jewe nitwa Philippe Ndikumana nkaba ndi mu bantu bajejwe korosha ingene ibidanozwa vyinjira no kwidekara muri douane nkaba ndi muri association Abadet association burundaise d'agents en douane transitaire narayirongo imyaka 4 hanyuma ndaheze ikiringo canje ndahereza uwunsubirira candarongora na federation y'akarere yitwa FEAFA Federation of East African Freight Forwarders Association naho nyene ndaheze ikiringo canje ubu nkaba rero ndi mu bantu bariko baratunga ibikorwa vy'ino munsi vya Global Logistic Convention 2025. Iyi ntumbero ku bantu batabizi ha mu gihugu iwacu ntitubimenyereye ariko bavuze Global Logistics no kuvuga nivyo bintu ubwo buhinga bwose nabo bantu bose bahurikira kwihangiro rimwe ry'ukorosha nyene bidandazwa biva kuba bikora bikaba bigaca mu kiyaga mu mabahari kugira bishikire umwene gihugu ari we wese beje kuba dedouane nabo beri gacamwe abatransporteur abo bantu bose bajejwe korosha kugira ngo ibidandazwa bishobore kwinjira ngaha mu gihugu iwacu bishikire ubikeneye. Rero intumbero ni hangiro yiyi nama ni inama y'akarere ihuza ibihugu byose biri muri akarere n'ibindi bihugu byashoboye kuhashika by'isi yose. Intumbero rero nuko uwari we wese yifuza kuronka bidanzwa bivuye hanze abironka ku giciro gito gishoboka no ku mwanya muto ushoboka bivuye kuko ababikora abakora ako kazi kose nofata ko ari nkuruhu nko guhanahana umwe wese wo bica mu ntoki abikore mu mwanya muto ku mafaranga make kandi akora umwugazi yigiye afitiye impamya bushobozi kandi abikora neza abantu bose bakabishima. Naho rero twese twahuriye nk'isi yose kugira ngo duhanahane ivyumviro kugira ngo abasigaye inyuma nimba hari abarundi bagisigaye inyuma nawe aje ku murongo w'abandi kugira ngo ntitushobora kuronka ibizanazwa bizimvye kandi hari uburyo uko tubironka biri ku giciro gitonya. Ibihe tugezemo ngaha mu isi nta muntu ayikora akazi yikoranye. Abantu baja mu mahuriro bagagira urunani. Aha rero igihe aka karere kacu kabayeho kibita EAC abantu bajeje korosha ingene bidanozwa biza ntibasigaye inyuma baci bagira urunani ubwa mbere bahera ngaha mu Burundi tugira urunani rwitwa Abadet. Abadet nuvuga Association Burundaise des Agents en Douane Transitaire. Tuja muri iryo shira hamwe turerekana ubuhinga dufise hanyuma turaja no mu bintu vy'uko twofashanya twungura ubumenyi turanavyiga aha bose banabifitiye impumya bushobozi abatarayironka bari ku mashuri n'abandi turabarindiriye. Ugo gwego rumaze kuba ngaha mu Burundi twatiye tugira urundi gwego rw'akarere gwitwa FEAFA. FEAFA ni Federation of East African Freight Forwarders Association. Nugo gwego rero muri aka karere ka EAC ruraba abo bantu bose baba logisticiens bajejwe kushikana ibidanazwa bitezogera mu mwanya muto bahuriramwe nk'akarere ari nago rwagize iyi nama turiko turakwirikirana uno munsi. Turetse nivyo mumenye yuko ubu tugira twinjire mu karere ka Afrika yose turiko turakora rero muri iyo ntumbero urundi gwego werekeye kontina ya Afrika. Tuvuye aho tuzosibizwa mu gwego bita FIATA mu gwisi yose turiko turategura nago nyine tugwinjiremwo abarundi mutubone turimwo kugira ngo igihugu cacu ntigisira nyuma mu mpande nimwe yerekeye ibintu by'urudanazwa na cane cane korosha ibidanazwa bizanga koroheza ibidanazwa bizanga mu gihugu cyacu. Iyi nama mpuzamakungu iriko babera ngaho no munsi ni inama igihugu c'u Burundi kizohakura akarusho kadasanzwe. Ubwa mbere na mbere no gusangira ivyumviro n'abandi bari mu isi yose ducane cyane duherera hafi mu karere iwacu gusangira ivyumviro no kuva no kungurana ubumenyi. Kigira kabiri abarundi bamenye yuko ubu intumbero isi turimwo nta nyamwigendeka kibaho twese dukorera hamwe naha twahuriye ngaha rero kugira ngo tumenye twese twigire hamwe tuhane ivyumviro kugira ngo ibidandazwa bishikire uwari we wese ibidandazwa bivuye hanze bishikire uwari we wese biri ku giciro gitonya gishoboka kubera vyaciye mu bantu bafitiye ubumenyi kandi babimenyere bakora n'abandi bo mu karere canke n'abandi bari muri ubwo gwego gufasha guhanahana ibidandazwa ku giciro gito no ku mwanya muto. Abagwiza tunga mu gihugu bagira
urudandazwa ndengambibe bose baratuzi. Twebwe ntimuzotubona ku isoko igwibaga mu bintu by'ibijumu canke ivy'ibiraya. Oya. Twe dufashanya n'abagira urudandazwa ndengambibe. Uwo wese rero agira urudandazwa ndengambibe amategeko y'aka karere ntamwemerera kubikora adaciye kuri iri shirahamwe ryacu. Abakifisa akariganga muhogo n'udatahura ibintu tubabwiye yuko uwo kwihuta hakiri kare bakaza binashobotse tukabahugura tukababwira ibikenewe kugira ngo ntibabananye barangura ibidanazwa byabo canke baha abantu babibatwarira mu miduga ku giciro kizimvye kandi hari uburyo bushasha tugena dukora duhererekanya n'abandi kugira ngo umuntu wese aronke ibidanazwa ku giciro giciriritse ntaheze ngo azimbe abanyagihugu n'abenagihugu bari muri kigihugu cacu. Aya n'amahigo Burundi bugize kuko iyi summit n'ubwa mbere bera ngaha muri igihugu ciwacu n'ayahandi iba umwaka wose mu bihugu bigize akarere vya EAC yaheruka ibere Tanzania yari mbere yaho yari yabereye i Kampala nukundi kuvuga mugabe izokurikira turaza kubiranahana kw'ivyumviro twebwe bene ishira hamwe bene federation kugira ngo no ejo ni inama yahera muzomenya igihugu giye kwakira inama izokurikira umwaka uza. Ubu navyo nababwira kubera tubanza kuja mu inama kuko murabona ko ari inama ihambaye tubanza kuvyiga neza kuraba igihugu uwo kibona cyo ishobora kuyakira umwaka uza. Ubu uriko rabimbaza nta nyishu no guhitomowe ntabanje kuvugana nabo tubijejwe kugira ngo tuvuge tuti ejo ni gukinaka kizosura kuyakira havuye Burundi. Nagomba ndakubwire yuko ibihugu biri ngaha ni ibihugu birenga hafi nka 10 na Singapore rimwe washaka hari umuntu yatugiriye icigwa ciza kitwerekaho Singapore igeze ku Singapore nico gihugu ca mbere kize muri logistique kigeze imbere y'ibindi bihugu byose muri logistique. Nico gitwa twamutumiye ngo aze ngaha aka karere tumwigire ko twigire no ku bandi bari ngaha. Rero aha iyi nama ni inama y'isi yose ni inama y'akarere ni inama tuguma guhangana mu ivyigwa. Aha rero abarundi tugiye kwaronkera ku bumenyi budasanzwe kubera twahuye n'abandi bantu bava imihingo y'isi yose kugira ngo nimwaza kubira mu mapaneli mwaza kubibona nyena hana ivyumviro tugaharira tugakuramo intumbero ibereye na cyane ibereye u Burundi muri iki gihe turimo. Hari ibihugu byo muri Aziya byo muri Afrika byo muri aka karere mwabonye na Zimbabwe na South Africa bari ngaha na Ethiopia. Ana twebwe inama iyo tugiye natwe barandi turagenda. Rero ngaha nagomba ngire ko ntumurira abarundi bari mu rudandazwa canke bari mu bundi buzi buhuriye n'urudandazwa ndengambibe ko ibikorwa bigiye kuzabira kwirikira boza baravyitaba kuko iki ni cigwa turonse ngaha mu Burundi mu bwa mbere inama iba kandi iradushimishije inama yabaye birashimishije cyane gose. Bo ibidandazwa vyinjira mu nzira y'ikinywabi birabaho mu isi nzima byose birabaho ariko rero ko nakazi cyane kajejwe leta ariko n'umwene gihugu ari we wese arahamagariwe kugira ngo agwanye urudandazwa ruciye mu kinywabi kuko nagahombo kuri leta. Rero twebwe cyane aho dushira umutima muri inama yacu ni kintu no kwita fraude intellectuelle. Abantu badukorana duhugura twigisha tubereka ubwa mbere na mbere kubanza kumenya amategeko yerekeye uvyi kwinjiza ibintu no kubisohora cyane amategeko afite kuri douane n'ibintu byuko ibidandazwa bigenda babitransporta mu mazi mu miduga mu ndege mu bwato n'ibindi bintu byose bijanye no kurudandazwa gushika ngaha. Aha rero turi mu bantu ba mbere twebwe twigisha kugwanya urudandazwa ruciye mu kinywabi mu mpande zose. Ari naco gituma washaka niyo obere yiketse ibintu ibanza kutubaza tukavyigira hamwe tukavuga yuko aba bantu bakoze ibintu bidakogwa. Aho tugeze ngira ngo muraza kuvyumva mu vyigwa bigira bikwikire urudandazwa ndengambibe rufatiye ku buhinga bwa none bangurukana bumenyi rurabaho ariko ngo mu Burundi bariko ranonosa amategeko yavyo ntarahera. Ariko ivyo no kuvuga iki no kuvuga yuko ivyo abari uburyo bukoreza abantu kugira ibidandazwa bize atarinze kuva ngaha birashoboka ariko mumenye yuko ikidandazwa naco kitagenda gutyo. Ikidandazwa tuzogishikira giciye ku mupaka niho tugitegerera kugira ngo bimwe byo kwidoga canke ivyo kugira utije wese ndabibona neza. Ikidandazwa ntikiza mu buryo ngurukanya bumenyi. Ikidandazwa cyo kuza mu buryo ngurukanya bumenyi ntabwo kirabwa na douane
kirabwa n'urundi rwego bita amakori asanzwe, ariko ibidandazwa bitezwa kuza bigaca ibidandazwa biboneka bitezwa guca kuri douane naho biza vyaguzwe mu buhinga bufatiye ku buhinga bwanguruka bumenyi. Aho rero no bahumuriza yuko ico sikibazo kinini, ico gituma turi ngaha. Nta muntu ashobora kumenya byose, nta ukora byose. Hari abakora ibi, abandi bakora ibindi, twebwe rero turabishoboye, twahumuriza abantu badukeneye bakazoza katubaza tukabasigurira neza ingene bimeze. Murakoze, ico kibazo ni kibazo gihambaye cyane gose, ariko twebwe ntituri muri ubwo buryo, ariko ico kibazo ni kibazo muzi yuko abadandaza abacuruza bose batezo barihurikiye mwishira hamwe CFCIB. Ico ni kibazo ca CFCIB, Chambre Fédérale de Commerce et d'Industrie. Rero bo kwihuta bagaca ngaho canke kuyandi maradiyo kugira ngo bamenyekanishe ibidandazwa vyabo n'ikimenyamenya rabaje inyuma yawe. Twarabahamagaye ngo baze bagira amastande yabo kira bababone, ariko urabona ko atari benshi bitavye ivyo bikorwa. No kuvuga yuko Barundi tugifisa akantu turacari inyuma kugira ngo abadandaza bamenyere ko ibidandazwa bitezwa kumenyekanishwa, baratezwa kwitanga bakabimenyekanisha. Rero namwebwe murabifisemo uruhara, mwobegera mukabahugura, mukereka inzira nziza kugira ibidandazwa byabo bimenyekane, uko mwebwe namwe mukora nkaba tezwa gukorera hamwe kugira ngo abarundi bose bamenye aho bashobora gutwitura kugira ngo ibintu byabo bimenyekane. Murakoze. Akamo no kuja hamwe bakegera abandi bakaraba yuko ibikorwa byabo biri kwiragenda neza, kuko amaradiyo amateleviziyo icakora ni cyane cyane niwe nico. Namwebwe mwobafata mukabegera mukabashira impande yanyu mukabwira akamaro kayo maradiyo n'amateleviziyo yanyu, byo bari byiza. Ivyo turabiraba kubera Alibaba Amazon ni icitegerezo vy'icaho ibiciro biba bigeze. Mugabo so kuvuga ko ari icitegerezo cyo kuraba guharura amakori ya douane kubera banya n'abakomisiyonere nk'abandi. Ico kirimo kuko turabikora, ariko badushikira nkuko namenda kubwira si benshi. Nikimenya murabona ku mastande ari mengo nindwi, abantu ni babiri, bavuze ngo numwe ariko ni babiri. Hariho AGR, hariho na Sodetra, ni babiri. Abo nabo washaka no kwera basanzwe bari mu bindi bihugu atari Burundi gusa. Abarundi ruro turacasinziriye, mwebwe bamenyesha makuru muracafisa akazi, ni mutuvyire mudukangure tumenye gukorana n'amaradiyo n'amateleviziyo. Akazi nakiwanyu abandi aho bana babiba basavye no kuvuga bo barabimenyereye, ni vya kera babimazemo iminsi. Rero haguruka umwe wese mu bimwerekeye, televiziyo, radio, mwegere abo bose babakeneye canke bakeneye kumenyesha ibidandazwa byabo, bataje kubarondera mwe mu barondere. Niko kanyuma. Murakoze.